Coucou abakunzi ba Kazar TV, j'espère que vous baiser neza, j'espère que muguwe neza aho muri hose. Bon, premièrement, je vais me présenter, nitwa Kelly Tatiana, une nouvelle présentatrice wanyu, nizere ko muzonyakira neza baje. Hama deuxièmement, nshaka kubifuriza umwaka mushasha, muze muronke ibintu vyose vyiza mwifuza kandi mubandanye mudukurikirana. Hama troisièmement, tugira twakire umutumire mu artiste akomeye cyane ngaha mu Burundi, akora ibintu byinshi, mu artiste, umukinyi w'umupira, umu artiste, umukinyi w'amafilme, umu entrepreneur. Ego, reka tumwakire hama tubandanye. Kazwa TV. Donc nkuko nababwiye uyu munsi natumiye nabazaniye umu artiste, umukinyi w'amafilme, umu businessman, umuntu akora ibintu vyose. Alvin, ça va? Ouais, je vais très bien, et vous? Ça va aussi. Uyumva gute ukora ibintu vyose nk'ivyo? Je biranyorera kubera yuko cyende basa yuko umuntu no gukora. Umuntu no gukora kuko mu bisanzwe yukora cyane. Nawe utari kwinjiza cyane ari kuvuga ati jewe un jour uzabandi ko ndija cyane, sivyo? Mpamvu umuntu agerageza gukora ibintu bitandukanye aussi kugira ngo ibi ngaha byanse ibi bikunde. Vous comprenez, dans la vie iyo ibajije kintu kimwe, iyo chance nawo bica vyanga, ariko ukoze ibintu bitatu bibiri, iki kimwe kiranka ikindi kigakunda. Umuntu yakije cyanka ukikiya kiba gikunze, urumva umuntu abandanya kubaho. Iyo strategie bugira n'abantu bake bayizi, ariko ni strategie nziza cyane kubera yuko iratuma umuntu atacika intege mu buzima, kuko aha biranka ukamera nk'ucika intege mugabo ukavuga ati oh hari harahari kandi hariya ibintu birahiye, ugasanga nuzenya biciye bikuremesha genre mu bintu bituma ugira stabilité in life. Voilà, ubwo mutarataza none ntambikiza uri kunywa wenyene kubera yuko wowe uri umujournaliste uri mu kazi. Je nanje uranyakiriye ifu yuko kandi urumva abastar ifu yuko mba nifashe neza kamera. Shaka umusare aboneke ko afite inzara aze ngaho n'iminwa ya yumye atakana pite ko kuyo yakagata aho rero ndagakunda cyane. Okay, je ngirangire ko nashina kubera wari uvuze ngo ukora utuntu twinshi, hariya vyanse hariya biba vyakunze, cyuva nta ma energie menshi bigufata kubona ukora mu bintu byinshi bitandukanye. Uri umukinyi w'amafilme, uraririmba, sivyo? Un présentateur, c'est comme ça qu'on dit, un présentateur wo muri YFM irebe, si je me trompe pas. Ukora ibintu byinshi ubijera gute? Chaque chose a son temps. Icyo urakizi, uyu n'umugani, ikintu cyose gifite umwanya wacu, cyose gifite umwanya wacu gute. Jewe ivyo biramfasha jewe kuba ukipe cyane n'ubuzima, kuko ugiye kureba abandi ba artiste cyangwa abandi baririmbyi muri rusangi, usanga bafitanye utugwi bamana mu tuyoga mu biki na nivyo bintu bivamo mishwano ibiki. Mugabo jewe sinzi kumaze kwibona niga ko zobona ndi kumwe n'abartiste kirisi turi mu kazi cyangwa kirisi twahuye muri evenement quelconque. Kubera iki ubuzima bwanje bwose namaze kwisacrifier mu kazi kubera yuko nabonye ati tufise bakuru bacu benshi cyane babaye abartiste imyaka myinshi, ariko gushika ubu ntaco bigeze bimarira. Yego kandi barabastar, ariko uravyo ibintu byose byarabahezeko. Rero semye yuko ibintu bihera ufise stabilité in life, uvuga ati ego ubustari bwaheze mugabo ubuzima bwanje buri hajya nyene, ko turaza abastari benshi ubuzima bwahindutse baca bagwa hasi, n'ubuzima burahinduka iyo ubustari bwaheze. Rero sasa ivyo si kuri jewe biri mu bintu binyapesha kuguma mpura n'abantu benshi cyane, usanga ndiko ndaba ikinebwe, kuko uravye yuto wavuye ibintu biragoye cyane, kandi abo twasizeho baraturaba twebwe, n'ubuzima bwacu bukaturaba, n'abacu bakaturaba. Urumva kandi nk'ubura banagiye ndubase ndafise abana, mfise byinshi cyane bindaba, bisigura yuko sinshobora kwijajara nk'umujene umujene akibi wabo, cyangwa nk'umujene ataravyara, cyangwa nk'umujene ataragira mariage, cyangwa nk'umujene ataraja kwipangira. Tu comprends ce que je veux dire? Urumva rero imyisanzuro ntiyo bimwe ya ko je mvuga ati nisanzuye muhira. C'est vrai kubera yuko warahindutse. Ana turiko turaraba avant Alvin nko mu myaka ingahe ibiri iheze, si kure cyane, mu myaka ibiri iheze twarakubona uja mu salle de sport chaque jour, misi yose twama tukubona mu salle de sport, twakubona wasohotse
yeah uruvuce na postize na voilà wagapostinga wasohotse ibirori naha arena barakuzi natondayo ga yari nk'umurira urumva nagiyeyo naba numva umengo ndiko ndababwa ariko ubu ndabura ubu ego ubunyura ubunye ntukiboneka muri circulation nukuvuga abantu basohoka kare twarasohoka Alvin ngo ujya Alvin ngahari turabimenyereye mu gubunye uboneka gake ubunye nyene comme tu dis hariho warabonye ama priorité mu buzima bwawe ubunye biragoye naguciremo kubera yuko hari n'abajama benshi tuba turi kumwe bakabona mintu irageze 1h ndababwiye ati je dois partir ejo ndafise akazi nyene wacu usanga nyene wacu umengo ndiko ndabikira show mugabo najewe urumva kubera yuko ubuzima bwanjye nabuhinduye hageze nkayo masana njye ntangwa kuva ndiko ndashishwa shaka gutaha urumva ufite ni icyo ni kintu ego singyoherwa nk'abandi ngo nisanzure mugabo ntacyo mugabo urabona neza yuko discipline ndiko ndayihakiri kare ya hatararengerana kuko urumva burya biravana mane we nimba uzi ko iwanyu bihari vyose wowe waryoherwa gushika no mu gitondo ko nimba ariko je nzi yuko ndyoherwa gushika mu gitondo de 1 arakazi kenshi nza kucya kuko nashe mu gitondo uyu mwanya nzo ndiko ndaryama gushika nza kuvyukira ari mvyi cyane mba ndiko ndiyica kuri jewe reka rero twanshene sivyo je nshaka kwanza umbwire film yawe inkuru y'ukuri washyize kuri YouTube abatarayira muje kwiraba inkuru y'ukuri deja titre ijyana inkuru y'ukuri ni true story yego jewe Alvin urabizi ko ndakuzi kuva kera ndakuzi wiga kandi ndakuzi ko wararonse diplome ariko no muri rya filme nuko muri film partie ya mbere nariravye partie ya mbere erega n'ubuzima bwari bubi mugabo nibisigure ko ntizi narizi ni kubera ko muri rya film batweretse partie nyinshi ko wacuruza imibi kwibarabara nivyo jewe si gucuruza mu nagize no kuba umukonvoyeri ababizi barabizi mu hotel bimwe byinshi narabikoze ufite mu bantu batanzi babibaza nyene ko ari film ndiko ndababwira ariko nk'abantu bazije mu ikota baranzi nje no mu ikota banuza muhira banyita bikogwa ibaza abavyeyi bakwita bikogwa bisigura yuko wari umwana amaboko yawe ataguma hamwe waguma ukora utuntu dutandukanye jewe nararavye ndiko ndayiranga je narigeze kuba mfise n'akazembure icuruza amatabi akabantu gato kimbaho icuruza amatabi jewe narayiravye rya film ndavuga none Alvin vya vrai yaradandaje genre ku kasoko imihwi ama pasteke nibiki ibinyene ndiko ndabona ni ahubwo apana kudandaza turaza kudandariza abantu babandi bindagara mu kasoko kwa kundi munazana ukamudandariza waba peti usanga uri kuragira byose twarabikoze man tukavrema wavuye kurendugo sinavuye kuri ahubwo wavuye kuri ahubwo nyene ni babana twakuze ukora utuntu tandukanye même si ego ufite biga twakora kwijewe nabona ko ari easy kuko nivyo byari bijanye n'ubuzima twari turimo uba sino kwiyumvira ngo kujya gukora ibintu birenze hariya ubuzima bwanje ufite ubwenge bwanje bwari limité kuri bujyanye n'ubuzima donc turavuye kuri Alvin acuruza imihwi yabaye umukonvoyeur yabaye yacuruje itabi nyene Alvin je sinaza abantu baza kuvuga mako ni bon ariko abantu nkanturage cyane twakuranye barabizi Alvin yakoze ivyo vyose yaciye mu buzima bugoye je personnellement je croyais yuko ijya inkuru yo kuri rya titre ni stratégie wakoresheje juste kugira tuje kuraba patituho abantu benshi bazobitahura abantu bari yayi wacu bazobitahura byinshi ko byinshi naravyerekanye n'abavyeyi byavyeyi byose ego turavuye muri burya buzima bwo mu terere uragiye kuba artiste utanguye gukorera kuri YouTube Ebon tugukorera kuri YouTube urabaye mu artiste tuguma tukuraba indirimbo udutamwo uyu munsi ukaba wakuje 100,000 abonnés kuri YouTube bamuhaye trophée d'argent kuri YouTube baha abantu bamaze kwiza 100,000 abonnés yitwereke basi yitwereke Kwanza wasomera message YouTube yanjye icyongereza ushaka ko somera imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi ni gute amugacu basigurira tu okay batanguye mubaza ngo do you remember your first subscriber donc muri make bariko baramufelicita kubona yaravuye kuri abone ku abone wa mbere akashitse ku abone ibihumbi 100 urumva je ngenda kubaza ikintu kimwe ngiramere nka bidondo
postinze ama snap ya bidonda reka arakubaza ngo mani ngo muri kajya kantu ngo nta na $2000 iri izuko nyene ari yo nyene ariko numvise ngo kera baratangamo aka envelope mugabo ubu ko yakirantuka ndibaza abantu bashikana ntuzenya bari rare cyane ariko uko ari benshi cyane ku isi urumva ntibo bivamo rero nta kintu bakirungikana but ibintu tuyo bimeze neza urabona neza yuko atamara arimwo ariko ko ibintu biba ari sawa urayibona iyi niyo bita trophée d'argent ya YouTube bimaze gukwiza 100,000 abonnés abakunzi ba Casual TV twizeye yuko natwe mu minsi mikeya bazoba bamaze kuyiduha mukomeze mudukurikirana mukomeze mu comment kugira dushobore kuyironka ahari shaka hari inzira ishika bien sûr so Alvin iyi nihe nizi avantage zo kuba ufise iyo trophée avantage zo kuba ufise trophée nuko mba ndi muri kategori y'abantu bakora cyane ku isi kuko uzorabe ku isi nzima na mustara akomeye gute iyi trophée arayimanika mu nzu yiwe nawe iba n'umustar akomeye gute urabitaho yego iyi trophée arayimanika rero bisigura yuko uno musi nagenda yifise ese ko ndi muri kategori y'abantu ku isi bagize amahirwe yo gushikana abantu 100 kuri nuzenya kuri YouTube ukuvuga ngo ubu uri reconnu par YouTube yes bisigura yuko n'ama revenu yanje je sazwe n'ijana amafaranga atezwa kubaho akarusho kubera yuko ubu YouTube iranzi nivyo nyene nagira ndakubaza sindi mu mvipino ubaranzi kandi urabona yo lettre ni CEO niwe ayisinyako urumva rero CEO yavuze ati ngiyewe CEO wa YouTube ngiye gusinya kuri Silva y'umunyabuterere ariwe Nduyimana Alve arayisinyako urazi YouTube indirimbo zicyako zabande abantu bose dukunda zica kuri YouTube ijya YouTube rero itwagwa n'uyo muntu yasinye kunuze nya kuri lettre y'umunyabuterere murakoze wavuze ngo umaze kuronka iyo trophée hariho amahera yiyongera kuyo wahora uhembwa nko kuri 100% hiyongera combien de pourcentage sindabimenya ko niyo nkironka okay so niyo nkironka sindabona changement félicitations merci kuri félicitations katwizere ko natwe one day tuzoronka iyo robe turumva najewe nuko nyine navuga nabonaga abandi bazironse nkavuga ati I wish one day kandi burya urazi kinabonye Imana burya Imana iyo usavye ikintu ntishobora kwishura ubwo nyine ariko avec le temps ari igihe ucisangamo ukavuga kandi narigize gusenga Imana ko shaka ibi bintu kandi bavuga ngo Imana ifasha uwifashije hari abantu bahora basenga bakaja ku musozi bagasenga ngo Imana turagusavye uduhibi mugani babikorera gacagenda kwicara ngo jewe ndize Imana narasenze birakunda Imana ifasha uwifashije kandi imisi yose mubandanya muduprova yuko ibintu byose bishoboka kubera tumaze kubona inkuru y'ukuri yawe umuntu akabona aho wavuye akabona naho ugeze ubu quand même uriko uraba inspiration kuba jeune wo mu Burundi uriko aba inspiration ku bantu saba jeune gusa no ku bandi bantu bamaze gukura mugabo ataragira aho bageze barabona yuko ce n'est jamais trop tard kugira ngo ushobore gutera imbere so Alvin ivya YouTube twabivuyeko ivy'inkuru y'ukuri twabivuyeko ngira ndakubaze hariho ibintu bishasha abapostinze compte shasha abapostinze kuri Instagram yitwa La Vache Entertainment. La Vache Entertainment ikora ibiki? La Vache Entertainment ikora ibintu byinshi cyane ni maison de disque nkuko mwibonye ariko si byo nyene La Vache Entertainment ikora ibintu byinshi cyane kuko irimo abaririmbyi batatu iyo Alvin Smith Banda hamwe na Tasha umukobwa ariko igituma mubona jewe sindagira ngo bya malancement ngo mvuge ngo nafise management bikubera yuko je murabizi ikintu cyaje cyose bari target kandi target je sikunda kwiyemera ku muntu ahubwo mashaka wenyene avec ibikogwa wenyagende aranyimera rero jewe lebo yanje nzoyilansa umunsi nabonye ko ibikogwa byabone muri lebo yanje ko nagende muri lebo yanje naje ndimo mu bantu bari muri management naje ndimo umunsi twabonye ko ibikogwa byacu byashise ku bantu niho tuzokwilansa twilansa aruko twamaze kubereka ibikogwa apara kwilansa atana kimwe turakora ugasanga mu misi ngahe ntuzenye ibikogwa birahagaze reka tubanze dukore hama tuzogira lancement yacu
ibikorwa n'ivyabanza kubashikira n'ivyabishikira kuko c'est que je voulais nuko abantu babivuga nk'ubu bonyene ndadekonye kuba ndabivuza nashaka abantu bonyene bagume mu keskese ko ataratubigira na kimwe ariko murabizi ko nta nkuru nimwe yiwanje muzoyumvira handi atari muri Casual TV murabizi rero niyo mpamvu Casual TV bashaka kugaragaza ivyanje vyose amabandi bayimenye mu nyuma ariko vyose bibaza guhera muri Casual TV sigura yuko rero label yanje ariko ndabizi abantu bashaka kuvuga wowe bakuru bawe bakomakomeye byabananiye wowe bimeze gute genda ndi muto nikiye kintu utuzaniye kizoza kurusha ivyo Bantu Boy yakoze kizoza kurusha ivyo Empire Avenue yakoze nizo jewe nzi umalabu ivyo rero sifisho ndabivuga ko kubera yuko bajyana abantu bakuru banje ni bakuru bawe muga ariko je ngiye gukora ibintu vya danje batakoze voilà sivyo nivyo ifo ko muzamurareka ivyo ngo ngujya ni mukuru wanje kandi ngiye ntabwo ndi umubosi ariko nyine ngiyewe umutwe wanje n'uwa danje cyane nta mahera menshi ifise ko nagiyewe ndacyasaba abantu ko bamfasha ariko ndumva ko umutwe wanje wafasha abandi kandi abandi bakabubana mu danje ko giyewe je ndi mu influencer akomeye wowe ushobora kutanyemera ariko je ndi mu influencer akomeye kubera yuko no turabona yuko vraiment muri Bantu Boy bari batanguye neza mugo ubona nta bikorwa bariko baraduha sivyo aba artiste bari basinye muri Bantu Boy baravuye ahantu bashika handi turabibona kuri bakiriku turabibona kuri ba Double J muri Empire Avenue naho nyene urabibona nuko nyene bon wewe uzanye aba artiste quand même kandi bo urana ko batoye aba artiste bamaze kumenyekana gatwa artiste bawo ni barashaka bazokuri vyandanje uvuge ngo shaka tugende uko nawe nyene naza atari imbere atazovuga ngo urumva uzovuga ko ari je nakuye kuri 1 voilà hari akantu nabonye muri ntuze ya management imwe sinshaka kuyivuga muri ayo malabo nyene imwe je narakomatse yuko umuntu uzeya wabo bavuga gute no mu manager wabo canke wewe urumuki jewe ndi sponsor ndi manager ndi all ndi no muri ringi wabo okay umu sponsor wabo canke mu manager wabo twarabonye ariko bose na ba artiste ucusanga niwe ari karakora gose kurusha aba artiste biwe nabona ukabona niwe tuguma tubona umwanya wose kurusha aba artiste biwe ni bariko barakora j'espère yuko en tout cas jewe suko ko strategie zanje nije ndazizi ariko naje ngizo gukora cyane kubera yuko genda ndafisa amaze kwishikana kandi jewe iyo nkoze cyane nzamutse cyane nabo nyine bazo bazamutse kuko bobo bafashe ukuboko nanje urabitahura yego jewe ngizo gukora kuyikorwa cyanje ko vyogenda ko si ivyanje ni vyabo nivyo ico kimwe ko jewe ça suffise standard ndiko sivyo ariko standard ndiko nyene nani izo permeta aba kuduga bisigura ko je target naba bose tudugane hama dukore turi muri ntuzenya imwe none Alvin ndakubaze wewe tukumenyerewe kuvutangura umuziki nta management wigeze utubwira ati jewe naranayigiyemo ndamara yo kuzi kumwe ndayivamo voilà wamye wiman miss yose ni wewe warikoranye wamye wimanaging none wibaza ko wowe ufite experience ikwiye kugira ngo ushobore kumanaging abandi ba artiste niyo mpamvu ushaka kubabwira yuko bugiye kintu cyose ni mu mutwe samahera sikuvuga ngo kubera uri mukuru kintu cyose ni mu mutwe ari igihe usanga ibikintu umuntu mukuru cyaramunaniye mugaga gasanga umwana aragishoboye tout est possible rero ngiye mu ndeke ni experience ni na CV n'ivyanka nta kibazo zoduza amaboko ariko jewe mu buzima ndumuntu nkunda gufata ama risk muravyibuka yuko na kera nafashe ama risk menshi cyane kugira ngo nshobore kugera ngahandi rero urumva rero ni kibuza yuko je shobora gufata andi ma risk kugira ngo jewe ishobora en fait urumva risque c'est deux choses gupasa cyangwa ukaba bloqué iyo upashije numunezero ukomeye iyo wae bloqué numubara ukomeye ariko rero uzomenye imisi yose yuko uzokamubloka uzokamupasa ico kintu cyo kira abantu batazi avuga ati je sinokwirasa muri ibi ngo ngo birashaka guhera nabi ivyo nyene biransemo ha murabe ko bihera nabi gasima kankukana nimba byahize nabi ngo nawe bice bihera nabi chance z'abantu sizimwe na Keri shoma yiwe chance z'abantu sizimwe cyo gusanga we vyaranse je birareshise ahubwo je cyimba nta karorero mu bandi rero let do it uko bavuga dutemwo let's do it hama ngiyewe sinemera byanse nzomanika amaboko mvuga ati ntaco kazima muri CV yanje bizo kwandika yuko nagerageje
Alvide twabonye yuko watubwiye ko aba artiste babaje bari bashasha na talent bashasha ntitubazi. Umwe mushaka kuba azwi ariko si benshi. Wibaza kuki kugira ushasisa aba artiste bawe? Canke nibaza kuri talent, nibaza kuba bamaze kwandika izina kuko nagenda umustar mugani bisubiye ko mfise talent yo kuririmba. Ariko ndi umustar kuruta abantu bafise talent yo kuririmba benshi. Voilà, je nibaza kuri talent. Kuko jewe mbamora yuko umuntu afise talent afise amahirwe 80% yuko ibintu bizokwanka ari ku munsi umwe azotraversa tu. Ko talent yarayifise. Mbega ndakubaza ni mwege nimwe muja kurondera aba artiste canke no artiste ashobora kuza kurondera akakubwira ati jewe ndafise talent. Bon, artiste wa mbere banda ari muri lebo yanje. Banda ndamuzi ku Buterere muri wacu. Numva wowe ugomba urondera abanyabuterere gusa. Ntegerezwa kuzamura kwanza abo wacu na cyane cyane na quartier yanje kubera yuko sinoja kuzamura umuntu wo mu Gasekebuye kandi kuva kera je sinansanze ndanahazi. Yazana kera tuji n'abantu bibazaga ko turi wa peti baza gusega. Urumva rero sinoza guteza imbere umuntu wino hari mu karere kanje avant nuzenya iterambere iwacu d'abord neza gutora umuntu iwacu mu cyo nkora cyose kuko no mu director banje mu director uri muri lebo yanje hariho no munyabuterere iwacu d'abord. OK, quand même ni sawa. Ego sawa vraiment moi je t'encourage. Undi si iwacu ariko uwiwacu arimo. Kandi urumva iwacu afite talent ikomeye cyane abamuzi banda baramuzi. Ntihajyanye n'umura ku muntu amahirwe yiwe ntiyaragera ko atraversa kandi ntiyaragera ko Jean ukabona yuko arabuze umuntu amusupportinga kugira ngo ashobore kugira. Je naramufasha ndamubwira ati je ndakuzi turamaze no kuririmbana ariko ngiye ngenda kuzamura kandi ndazi ko ndakuzamura iyo talent yawe abantu benshi bazuyibona kandi bazokwifuza kurana nawe ariko nawe ntibariko barabibona daswe batariko barakwitaho bati ngiye shaka gukora ikintu shaka gushira ingufu zanje zose nivyanka wowe wenyene uzobona yuko nagerageje. Nukuvuga ngo wewe ugomba ubahe ya visibility ufise bo badafise. Yego ko ndazi ko turonse visibility egal turonse ubuzima kuno musinimba jewe mbayeho kuri yo visibility yanje nyene nkora ama vlog nkiza kuri YouTube nkora mfise ama contrat menshi y'abantu dukorana ndagiye publicité sivyo mfise n'ubundi bwizi byinshi nkora bose buranyingiriza donc jewe nta kandi kazi mfise n'ibiro mfise n'ivyi wanje je nicaramo sivyo abandi. Yego sivyo yo ngende ibeshejeho bice kuri aka ururutwe nimba barono ushobora kubikunda aba ufite urutwe rundenze nagatwe rero jewe ibintu byose binga. Non, en tout cas courage. Reka dukore tugerageze mugagikuru nuko reka tumotive abantu dukore kuko nje n'ubu hari abantu nzi ko ninspira uvuga ati ngiye kabisa abantu nyene gwa gusanga umuntu akubwira ati ndakunda ingene witaho ndakunda ingene witanga ndakunda ingene ukora biranyubaka nagiye nuko ifo iko dukora ibintu bizogumaho abantu sose uvuga ati haraje umuntu atangura aragenda uku uwageza aha yacha agira nabandi afashije nawe nyene bagira ahantu nawe bandi azufasha abandi ariko sose bazuvuga ati twese atanguye. Voilà kubu tuvugishije ukuri hari ibintu byinshi cyane abantu bamenya biciye kuri jewe sivyo tureke ibintu cyo kuvuga twishime cyane tugira iki hari ibintu byinshi cyane abantu bamenya cyangwa bakora biciye kuri jewe rero ayo mahirwe usaya abantu bose kandi urumva nimba Imana yagwezagira uraronka iyo talent canke uyo nuzenya ugo rukundo canke uyo izo ayo mavuta yo kuba ushobora ku influence abandi bantu nyene ni byiza kugaragaza ni byiza gufasha nabo bandi. Voilà twamenye byinshi bikujanye na Alvin ivyo ari karakora muri iyi minsi kuko nditsiri ko twari dusanze tumuzi me twamenya ama projet yiwe menshi ariko arakora muri iki gihe twamenye twinshi dutandukanye kuri wewe je ngenda mu kibazo canyuma nta mace duheza. Alvin nduretse kumubona mu makolabo n'abarundi ça se passe comment? Ufise beef n'abarundi cyo bimeze gute? Kuko tuguma tukubona mu Rwanda Kampala. Ndafise amakorabo n'abarundi deje. Sinzi ko mayibonye. Nakose na je na poste ni muri studio na Mona Wada. Mona Wada turakunda guhura cyane kubera yuko abantu benshi bakunda vibe yacu nyuma abo nabashaka kumusiga. Indirimbo ya mbere. Kandi nawe nyene turi kumara bizi nyene aravuga ati je na Alvin turi kumwe no kuri stage umva banumva kabisa ko nuzuye nyine banumva yuko ibintu byose biza kugenda neza. Fete bafise nyene twa create ikintu abantu bose babona ko iki atakintu kibi dukora. Duo yanyu
duo yanyu turayikunda yes abantu benshi kabisa duo yanyu turayikunda mufise vibe muri mu bintu bitandukanye no mu movie yose ya uranye niko tumacinga n'ukuntu voilà ya nuko gusa ntibikunda yuko azondonka kubera je naramaze kuba kumva nimba afite icyumviro nagisubiza inyuma hamaje kurondera handi ako kantu niko kabi oya nyene ari gihe umuntu mukorana nyene akaba gufitiye akantu cyangwa nawe ukamufitiye akantu ariko nyene iyo umuntu amaze kurushinga urumva uravuga ati ya cyakoze kabisa reka ndondera handi ya ni ibintu nk'ivyo none bibaza ko ubona gufitiye akantu oya ndiko ndavuga par exemple ako kantu nimba ko bagahari nyene ntasubiza inyuma kandi arabizi nyene nta aussi ntavyo barumva nakantu tunashaze gushyira mu ibintu bigiwe voilà aussi murabonye ko na posting aussi ndikunde nakubona we love music twagize studio session ngamuhira hariho n'abandi benshi muzobona je navuze 2024 ukuvuga uje kudutaho muri 2024 uje kuduha ibintu bishasha gusa ibintu byo nakora muri 2023 byinshi nabihagaritse shaka gutanga 2024 nkore yose ni sacrifice mu gukora ndabiko muri 2025 zo kwicara ngiye ivyo nakoreye mu mwaka wose en tout cas courage merci courage kandi félicitations kuma wins yawe uriko urachivinga muri iki gihe ama wins yose uri kuraronka félicitations hama mbane nkomeze ndagushimira ko naduhaye ikiganiro uyu munsi Kazoar TV twagira ibiteka yo kwakira kandi ubandanye uduha ibiganiro byinshi ku bwinshi ya namwe ndabashimiye hama nongera nababwira akanyobwa ni keza cyane kuba mama ku bagore naka wine ngo wine naka white wine ikitagwa town akanyobwa keza cyane naka importer voilà sishaka kuvuga ibintu byinshi ko yaje unizibona ikintu nkunda ni ari ibintu bisanzwe surtout kuba bakobwa ni kararyoshye cyane akanyene umengo kaje kareme w'abakobwa ariko n'umuhungu rakanya mugabo kararyoshye cyane ku bakobwa n'abagore muri rusange igitsina gore yes respect so abakunzi ba Kazoar TV ndabashimire cyane ko mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushaka gihere hamashaka ndabasabe mugire subscribe mu partager mu comment ko agenda kunda kubona ama commentaire yanyu mumpe ingufu kandi kugira tubandanye dukorana bisous Kazoar TV. We want the words. The solution of all dreams.